Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. I Kayanza umugabo yishwe n'umukenyezi wiwe amwagiriza kugurisha igitoke. Vincent Ntirameba yarapfuye inyuma yo gukubitwa umuhini w'isekuru n'umugore wiwe. Iryo bara ryabaye mw'ijoro ry'uwa 25 Nyakanga ku mutumba Gahise muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi. Intwaro yemeza ayo makuru igasaba abanyagihugu kubana neza no kutihanira mu gihe c'amatati. Uwo yikekwa kw'icaha yarahagaritswe n'igipolisi. Intandaro y'iryo bara n'amatati yo mu rugo kubw'ababanyi b'uwo muryango. Uwo mukenyezi yashwaniye uwo bubakanye amwagiriza ko yagurishije igitoke atamubwiye. Indyane zaciye zaduka uwo mugore aca akubita mu mutwe umuhini umugabo wiwe Vincent Ntirameba aho yaciye ata ubwenge. Uko akaba ariko bisigurwa n'ababanyi bagiye gutabara muri iryo joro. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abategetsi b'i Buraya na Amerika bagendeye amakambi y'impunzi z'abarundi yimirije kugarwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abambasaderi 5 baserukira Uburaya, uwo mu Buyapani n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania baragiye mu makambi y'impunzi i Nyarugusu na Nduta ziri mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania mu ntango y'iyi ndwi. Impunzi z'abarundi zasavye abo baha uburyo HCR kubavugira kugira ngo ayo makambi yabo ntiyugarwe imbere y'uko uwo mwaka uhera. Abo bambasaderi baserukira ubumwe bwa Buraya, Ububirigi, Ubudagi, Ubufaransa, Irilande, Japon ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugendo rw'iyo mirwi rwahereye mu ikambi ya Nyarugusu kuri uwa kabiri ruherera mu ikambi ya Nduta bukeye bwaho. Abo bategetsi bararavye ububiko bw'ibifungurwa, ibitaro, imigambi itandukanye ifasha abantu baranavugana n'indongozi n'abaserukira impunzi z'abarundi. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi Igoma umumenyeshamakuru yarishwe. Edmond Bahati umuhuzabikorwa wa Radio Maria Igoma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo yarishwe mw'ijoro ry'uwu wa gatanu. Yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'igisivili. Amashirahamwe yigenga akaba asaba amatohoza yigenga kandi yihuta. Mugenzi wacu yaratashe kumuhana iwe muri karitiye Ndosho mu gisagara ca Goma aho yicwa nk'uko bivugwa n'ababibonye. Yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro wa gisivili. Uko akaba ariko batomora. Iryo bara riguye mu gihe havugwa umutekano muke i Goma nubwo ibihe bidasanzwe biri mu ntara ya Nord Kivu kuva muri Rusama 2021. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerera nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko i Kayanza hari umugabo yishwe n'umukenyezi wiwe amwagiriza kugurisha igitoke. Vincent Ntirameba yarapfuye inyuma yo gukubitwa umuhini w'isekuru n'umugore wiwe. Iryo bara ryabaye mw'ijoro ry'uwa 25 Nyakanga ku mutumba Gahise muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi. Intwaro yemeza ayo makuru igasaba abanyagihugu kubana neza no kutihanira mu gihe c'amatati. Uwo yikekwa kw'icaha yarahagaritswe n'igipolisi. Intandaro y'iryo bara n'amatati yo mu rugo
kubw'abanywanyi b'uwo muryango uwo mukenyezi yashwaniye kubw'abanywanyi b'uwo muryango uwo mukenyezi yashwaniye uwo bubakanye amwagiriza ko yagurishije igitoki atamubwiye. Indyane zaciye zaduka uwo mugore aca akubita mu mutwe umuhini umugabo wiwe. Vincent Ntirameba akaba yaraciye ata ubwenge. Uko akaba ariko bisigurwa n'ababanyi bagiye gutabara muri iryo joro. Uwo mugabo yaranyarukanywe ku bitaro vy'i Musema muri iyo ntara nyene muri iryo joro. Kuri uwu wa kane yacikaniye mw'ibarabara mu gihe yariko ajanwa muri bimwe mu bitaro vy'i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi kubw'amakuru atangwa n'abo mu muryango wiwe. Kubw'amasoko yacu abanyagihugu barahatswe kwihanira iyo hadaseruka abapolisi. Kubw'amasoko yacu abanyagihugu barahatswe kwihanira iyo hadaseruka abapolisi. Rimwe mu masoko mu ntwaro riremeza ayo makuru, rivuga ko hategekanijwe inama y'umutekano kugira ngo abubakanye bibutswe kubana neza mu mahoro. Vincent Ntirameba akaba asize abana 5 n'umupfakazi ariwe yanamwishe. Uwo yikekwa Beatrice Yamuremye yahagaritswe n'igipolisi akaba apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Kayanza. Inyuma yo gupfungirwa mu gasho k'igipolisi ca Butaganzwa, bitegekanijwe ko ashengezwa mu ntahe y'ikibiriraho kubw'amasoko yaho nyene. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abategetsi b'i Buraya na Amerika bagendeye amakambi y'impunzi z'abarundi yimirije kugarwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abo bambasaderi batanu baserukira Uburaya wo mu Buyapani n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania baragiye mu makambi y'impunzi i Nyarugusu ndetse na Nduta ziri mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania mu ntango y'iyi ndwi. Impunzi z'abarundi zasavye abo baha uburyo HCR kubavugira kugira ngo ayo makambi yabo ntiyugarwe imbere y'uko uwo mwaka uhera. Abo bambasaderi baserukira ubumwe bwa Buraya, Ububirigi, Ubudagi, Ubufaransa, Irilande, Japon ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugendo rw'iyo mirwi rwahereye mu ikambi ya Nyarugusu kuri uwu wa kabiri ruherera mu ikambi ya Nduta bukeye bwaho. Abo bategetsi bararavye ububiko bw'ibifungurwa, ibitaro, imigambi itandukanye ifasha abantu ndetse baranavugana n'indongozi n'abaserukira impunzi z'abarundi i Nyarugusu. Kubw'amasoko yacu umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania rurangiranwa ariwe witwa Sudi Mwakibasi yaremereye abo bategetsi ko ugutaha kugushaka biriko birabandanya kandi bigenda neza. Iyo mvugo yariyamirijwe n'abaserukira impunzi mu ikambi ya Nyarugusu. Turategekwa dutahanwa ku nguvu hatagushaka na gutoya, nta kuntu na gutoya twovyanka. Abagerageza kuvyanga bahakwa kuhasiga agatwi. Uko akaba ariko vyavuzwe n'uwuserukira impunzi i Nyarugusu akongera ko ati na jewe nshize ubuzima bwanje mu kaga kubona mvuze aya majambo. Yaciye akoresha uburorero buboneka. Amashure, ibitaro n'amashengero vyarugawe. Uburimyi burabuzwa, imirima iratemagurwa, iyindi irarandurwa. Impapuro z'amavuko n'iz'ubugeni zirahagarikwa gutangwa. Amajambo akoreshwa adutera ubwoba ko dutegerezwa gutaha imbere y'iyugarwa ry'amakambi imbere ya Kigarama kuza. Yunganiwe na bagenzi biwe bajejwe intwaro. Baciye basaba abo bategetsi kubavugira kugira ngo hahagarikwe uwo mugambi mubi uhonyanga agateka k'impunzi kuri abo batariyumvamwo umutekano hamwe bosubira mu Burundi. Izo mpunzi zarateye intege ariko abo bose babona ko icatumye bahunga kitakiriho kwihutira guhunguka. Abo bategetsi barumvirije ivyo babwiwe ariko ntaco bashikirije niko twamenye. Nayo Induta kubera ingaruka zo kwisanzura mu mvugo i Nyarugusu mu ikambi ya Nduta, uwo murwi ntiwabonanye n'impunzi n'imwe canke uwuziserukira. Biraboneka ko umushikiranganji wa Tanzania hajejwe intwaro yo hagati mu gihugu atanezerejwe n'ivyabaye i Nyarugusu,
akaba yoba yagombye kwanga ko ibisabo n'ishavu vyongera kuvyuka. Uwo akaba ari wo mwihwezo ukorwa na zimwe mu mpunzi z'induta zemeza ko zari zirindiranye igishika uwo murwi. Mbere induta urugendo ntirwamaze umwanya kubw'impunzi z'Abarundi. Umugambi mushasha wo gufasha impunzi n'abahungutse. Abo bategetsi baratanguje i Kasulu mu ntara ya Kigoma umugambi inyishu ya bose ndangambibe muri Tanzania no mu Burundi. Iyi mirwi yari yavuye mu Burundi yari yahashitse. Uwo mugambi uzotuma impunzi z'Abarundi zihabwa inyigisho zikwiye cane cane abagendana ubumuga banahabwe impapuro ndangamuntu. Uwo mugambi uzobanza gukorerwa mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu nyuma ukorerwe mu makomine azokwakira impunzi mu Burundi ku bahungutse. Uburyo bwo gukora uwo mugambi buzotangwa n'Ubumwe bwa Buraya, Ubuyapani, Etazini ndetse na Royaume-Uni ku mafaranga angana imiliyaridi 8 z'amayero, ukazoshika mu mwaka w'ibihumbi 2027. Uzoshigikira impunzi zirenga ibihumbi 338 z'Abarundi mu makambi ya Nyarugusu na Nduta, co kimwe n'imiryango izakira mu karere ka Kigoma muri Tanzania. Uwo mugambi urashimwa na HCR muri Tanzania. Ku mpunzi z'Abarundi zihungutse, ubumenyi bukeya muri Tanzania buzobafasha gusubira mu kibano. Ku mpunzi z'Abarundi zihungutse, ubumenyi bakuye muri Tanzania buzobafasha gusubira mu kibano no kubaho mu gihugu cabo baturutsemwo, kuko bazoronka umwanya wo gukoresha ivyo bize no kwigisha abo mu kibano cabo mu ntumbero yo kwigisha cane ikibano bavuyemwo. Uko akaba ariko vyatangajwe na Hussein Anjumu, icegera c'uwuserukira HCR muri Tanzania. Uwo mugambi uzofasha Uburundi kuronka impapuro ndangamuntu za nkenerwa, kwinjira mu ndinganizo y'inyigisho no kwemeza impapuro zitangwa inyuma y'inyigisho baherewe muri Tanzania. Kubw'ibiharuro bitangwa na HCR mu Burundi, Burundi kuva mu ntango z'igikorwa co gutahukana ku bushake abari barahunze mu mwaka w'ibihumbi 2017, impunzi zirenga ibihumbi 177 zaratahukanywe mu Burundi zivuye muri Tanzania. Mu mpera za Myandagaro 2024, Abarundi barenga ibihumbi 257 bari bakiri mu buhungiro, harimwo abarenga ibihumbi 104 bahawe indaro na Tanzania. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu cacu no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.